Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda subscribe aka ni akanya keza ko kubikora rwose. Nyamuneka mwibuke mukande kuri like ndetse musangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aka kanya rero amakuru yacu aribanda ku bibazo by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hari ubwoba bwinshi ko intambara yabigiye kwaduka. Hari abarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD biyemeje gushinga umutwe wa gisirikare maze bakarwanya intwaro ya CNDD-FDD bavuga ko ari intwaro y'igikenye. Amasoko yacu mu butegetsi bwa Gitega aremeza yuko ubwoba ari bwinshi. Muri iyi minsi igisirikare cy'u Burundi cyacitsemo ibice bibiri. Hari igihande cyumvira Reveriyano Ndikuriyo n'igihande cyumvira Generali Evaristo Ndayishimiye. Amakuru akavuga yuko hari indyane zikomeye mu gisirikare cy'u Burundi, ibintu nabyo ngo bishobora gutuma ubutegetsi bwa Generali Neva butembagazwa. Mu ndwi iheze abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bahungiye mu gihugu cy'Ububirigi batangaje yuko bagiye gushinga umutwe w'inyeshyamba ugomba kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bwana Frederic Bamvuga inyumvira yagaragaye muri bano bantu bavuga yuko bagiye kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakabuvanako. Frederic Bamvuga inyumvira avuga ko igihe kigeze abarundi bagahaguruka maze bakarwanya intwaro y'igikenye ya CNDD-FDD. Ese koko ubutegetsi bwa Gitega buzatembagazwa? Ese zino nyeshyamba abarwanya ubutegetsi bwa Gitega bavuga ko bagiye kuzishinga bazazishinga hehe? Ese mu Burundi CNDD-FDD yoyo yabyakiriye ite? Ibi byose rero nibyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe ibyiyumviro by'abanyagihugu b'u Burundi. Baravuga yuko barembejwe n'intwaro ya CNDD-FDD. Muri iyi minsi ibibazo bikomereye cyane abarundi ni ibibazo by'ubukene. Abarenga amamiliyoni baravuga yuko babayeho mu bukene bwinshi kandi ko bajya kuryama atapfunguro babonye. Baravuga yuko itunga ry'igihugu ryikubiwe n'abagumyabanga ba CNDD-FDD bakomeye. Abanyagihugu bakavuga yuko Generali Neva atakiza yazaniye u Burundi usibye amagambo y'ikinyoma ndetse n'igipindi yirirwa avugira imbere y'abarundi. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'u Burundi. Abaharanira akateka kazina muntu baravuga yuko CNDD-FDD irimo kugenda yica urubozo abanyagihugu b'u Burundi. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ntucikwe rero ndetse ntujye kure, mu kanya gato cyane turayagaruka ko yose idonido. Nshuti banywanyi bacu nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, ubungubu mu gihugu cy'u Burundi hari ubwoba bw'intambara ikomeye ishobora kwaduka muri iki gihugu. Abarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bari mu gihugu cy'Ububirigi bamaze gutangaza ko bagiye gushinga umutwe wa gisirikare ugamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko ari ubutegetsi bw'igikenye. Muri bano bantu bagaragaye bavuga yuko bagiye kuvanaho ubutegetsi bwa Generali Neva harimo Bwana Frederic Bamvuga inyumvira. Uyu nguyu ni umunyapolitike akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse arazwi cyane. Yavuze yuko igihe kigeze ngo bavaneho ubutegetsi bwa CNDD-FDD.
Hari amakuru avuga yuko bano bagabo baba bakorana n'inyeshyamba za Tabara ziri mu buseruko bwa Kongo, ndetse muri iyi minsi inyeshyamba za Tabara zagiye zigaba ibitero bikomeye ku butaka bw'u Burundi. Hari amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi avuga yuko Tabara ikorana na Frederic Bamvuginyumvira ndetse n'abandi barwanya ubutegetsi bwa Gitega. Muri iyi minsi rero Tabara yagaragaje imbaraga nyinshi ndetse yagabye ibitero ku kirindiro cy'abasirikare b'u Burundi mu ntara ya Bubanza ndetse no mu ntara ya Cibitoke mu gace ka komine Mabayi. Nyuma yaho abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD batangaje ko bazahirika ubu butegetsi bakoresheje ingufu za gisirikare, hari ubwoba bwinshi mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba yuko Tabara yabigiye kugaba ibitero bikomeye ku butaka bw'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko Tabara irimo kwitegura gutera u Burundi, ndetse ngo abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega bamaze gutera inkunga izi nyeshyamba za Tabara. Iyi Tabara ngo ikaba ifite ingufu nyinshi muri iyi minsi. Inyeshyamba bariya abanyapolitike bavugaga ko bagiye gushinga ngo nta zindi ahubwo ni ugushyira ingufu muri Tabara maze nayo ikagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba rero ko Tabara yaba igiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu gisirikare cy'u Burundi naho indyane ni zose. Amakuru avuga yuko bamwe mu basirikare bamaze kuyoboka Reveriyano Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD. Hari abajenerali bakomeye mu Burundi bashyigikiye yuko Reveriyano Ndikuriyo ari we aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Muri bano bajenerali ngo harimo benshi bayobokaga cyane Generali Bunyoni. Ikindi gice cy'abajenerali nabo ngo bayoboka cyane Generali Neva arongoye igihugu cy'u Burundi. Bakanavuga yuko byanga bikunda ari we agomba gukomeza gutegeka igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo byarateje indyane mu gisirikare cy'u Burundi kuko hamaze gucikamo imigwi ibiri ishyigikiye abanyapolitike batandukanye. Ibingibi kandi byagiye biteza indyane mu gisirikare, aho binavugwa yuko igipande cya Reveriyano Ndikuriyo gishobora gukora kudeta maze kigatembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Muri iyi minsi hari icyuka cyo kurebana y'ingwe ndetse n'icyuka cya kwega nkwege hagati ya Reveriyano Ndikuriyo na Generali Evaristo Ndayishimiye. Ndetse biravugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo ashobora gukomborwa ku mabanga yiwe yo gukomeza kurongora CNDD-FDD, uwundi musirikare ayoboka cyane Generali Neva akaba ari we ahabwa amabanga yo kurongora CNDD-FDD. Mu gihugu cy'u Burundi kandi abanyagihugu bakomeje kwidodomba bavuga yuko CNDD-FDD atacyo yabagejejeho. Abanyagihugu baravuga yuko bari mu bibazo bikomeye cyane. Abanyagihugu baravuga ko inzara ibugarije ndetse ko ubutegetsi ntacyo burimo kubikoraho. Irya nino ku mitumba n'ubucimbiri abanyagihugu baravuga yuko basigaye bajya kuryama atabipfungurwa bafashe, ndetse ko abana benshi barimo kwicwa n'inzara, abandi bakicwa n'indwara z'imirire mibi. Abanyagihugu baravuga ko CNDD-FDD ntacyo yabafashije, ahubwo ko amagambo aryohereye cyane ya Generali Neva ariyo akomeza kuvugwa mu gihe abanyagihugu bobo barimo kwicwa n'inzara. Abanyagihugu bavuga ko CNDD-FDD ikomeje gusahura igihugu. Bavuga yuko itunga ryose ry'igihugu ryikubiwe n'abategetsi bakomeye, cyane cyane abasirikare bakomeye ndetse n'abakomiseri muri CNDD-FDD. Ibingibi rero ngo byararakaje cyane abaturage, bakavuga yuko igihe kigeze ngo babe bavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Indege ebyiri z'igisirikare cya FARDC zaraye ziguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura.
Amakuru yizewe twamenye aremeza yuko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi barimo gutegura urugamba rukomeye rugamije kwigiza inyuma abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, FARDC n'igisirikare cy'u Burundi barimo gutegura intambara ikomeye igamije kwigarurira agace ka Bukavu n'umujyi wa Goma. Ku mugoroba w'igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa karindwi, indege ebyiri zikomeye cyane z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Izi ndege zasangaga izindi ndege zigera kuri 3 z'igisirikare cya Kongo zisanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Hano mu Burundi kandi hari za drone z'intambara z'igisirikare cya Kongo. Ibingibi byose biriyongeraho ibikoresho bya gisirikare by'abasirikare ba SADC byavuye muri Kongo bikanyura mu Rwanda bikerekeza muri Tanzania bikavayo byerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi byose rero Uburundi na Kongo barimo kubikoresha kandi ngo barimo kwitegura intambara ikomeye cyane, aho Uburundi na Kongo bagiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu duce irimo kugenzura. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko imyiteguro y'intambara bayigeze kure. Igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'Ububirigi nabo bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bafashe FARDC n'u Burundi mu gutangiza ibitero karundura bigamije kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Hari amakuru yizewe yemeza ko inzobere mu bya gisirikare zavuye mu Bubirigi zirimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse amakuru akemeza ko intasi zo mu Bubirigi arizo zirimo gutanga amakuru y'ubutasi ku gisirikare cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano y'amahoro bakayashyiraho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impuguke mu bya politike ziravuga yuko aya masezerano nta kintu azageraho. Ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gukorana na FDLR ndetse ngo ntabwo Kongo ishobora kurandura ndetse no gutsinsura izi nyeshyamba za FDLR zibangamiye cyane umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero y'aho amasezerano asinywe, ubungubu ibimenyetso byose birerekana ko ahubwo aribwo intambara ikomeye igiye gutangura mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko intambara ikomeye irimo gututumba. Indege z'intambara za FARDC zikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ibitwaro bikomeye by'igisirikare cya Kongo byamaze kugera mu Burundi. Ndetse amakuru yizewe aremeza ko General Pacifique Masunzu amaze iminsi agenderera igihugu cy'u Burundi, aho asura abasirikare ba Kongo bari mu Burundi ndetse akabonana n'abarongoye igisirikare cy'u Burundi barimo gutegura urugamba rukomeye rugamije kwirukana M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Hari ibindi bimenyetso kandi byerekana yuko igihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cya Afurika y'Epfo barimo gufasha Uburundi na Kongo mu gutangiza intambara ikomeye mu buseruko bwa Kongo bakirukana M23 mu duce irimo kugenzura. Indege zigera kuri 3 z'igisirikare cya Afurika y'Epfo nazo zageze mu gihugu cy'u Burundi. Hari drone zikomeye cyane z'igisirikare cy'Ububirigi nazo zikomeje kwiyongera mu Burundi. Ndetse intwaro z'abasirikare ba SADC zageze mu Burundi nazo ni ikindi kimenyetso cyerekana ko Uburundi na Kongo barimo kwitegura intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko urugamba rurimo gutegurwa kandi ko abasirikare ba Kongo n'abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja. Muri iyi minsi kandi imirwano ikomeye irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gace ka Uvira abarwanyi ba M23 barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abasirikare b'u Burundi. Mu minsi ishize indege y'abarwanyi ba M23 yarashwe n'igisirikare cya Kongo.
Mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo bavuze ko indege idafite ibirango yavogereye ikirere cya Kongo maze FARDC ikayirasa. Amakuru twamenye kandi yemejwe n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi nuko indege za Sukoyi ndetse na drone z'igisirikare cya Kongo zahagurukiye ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zikanyura hejuru ya Uvira zikajya kurasa mu Minembwe. Izi ndege zahagurutse i Bujumbura nizo zarashe indege ya gisivile hariya ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Abarwanyi ba M23 nabo barakubita agatoki ku kandi bakavuga ko ibi bikorwa byakozwe na FARDC byanga bikunda bagomba kuzayihana kandi bakihorera. Kuri ubu ngubu rero biragaragara yuko impande zombi zirimo gutegura imirwano. Iby'amasezerano y'amahoro bishobora rwose kugonga urukuta. Abarwanyi ba M23 muri aya mezi 3 yonyine ashize bamaze kwinjiza abarwanyi barenga 15,000 mu gisirikare, ndetse ku munsi w'ejo abasirikare barenga 8,000 binjiye mu nyeshyamba za M23 hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abandi muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu rero ivyabona byose birerekana yuko intambara ikomeye igiye kubura. M23 irimo kwinjiza abasirikare benshi, ndetse igisirikare cya Kongo kirimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi, aho barimo gufashwa n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'Ububirigi mu gutangiza ibitero karundura ku barwanyi ba M23. Amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo yateganyaga yuko imirwano igomba guhagarara hagati y'impande zirimo kurwana mu buseruko bwa Kongo. Nyamara nyuma yo gusinya aya masezerano biragaragara yuko ahubwo impande zose zirimo gutegura urugamba. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko biteguye kwirwanaho, ndetse bamaze iminsi bashinja ubutegetsi bwa Kongo kubashotora no kubagabaho ibitero bikomeye cyane cyane mu gace ka Minembwe. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ibikoresho byinshi bya SADC byagiye mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu kandi akemeza ko indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zagiye zisimburana mu Burundi zizanye ibikoresho by'intambara, ndetse hari n'amakuru avuga yuko igihugu cya Tanzania nacyo cyaba kirimo kwitegura kwinjira muri iyi ntambara, aho ngo kizarungika abakomando kabuhariwe maze ngo bakajya kwihorera kuri M23 yabirukanye mu buseruko bwa Kongo shishitabona. Ibihugu bya SADC bifite umujinya, cyane cyane Tanzania na Afurika y'Epfo bafite umujinya wo kuba M23 yarabirukanye muri Kongo ikabirukana nk'amasega yatsinzwe urugamba. M23 yagose abasirikare ba SADC mu mujyi wa Goma ubwo zino nyeshyamba zari zimaze gufata uyu mujyi wa Goma. Byabaye ikimwaro gikomeye ku basirikare ba SADC biganjemo abo muri Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania. Nyuma yaho M23 yabirukanye mu mujyi wa Goma shishitabona, bava muri uyu mujyi wa Goma bafite ikimwaro nk'ingabo zatsinzwe. Ibingibi rero ngo byakuruye inzika ikomeye hagati ya M23 na bano basirikare bo muri SADC, cyane cyane Afurika y'Epfo na Tanzania. Biravugwa rero ko Afurika y'Epfo na Tanzania baba barimo gutegura abakomando kabuhariwe bazagaruka muri Kongo maze bagatanga isomo ry'imirwanire kuri zino nyeshyamba za Makenga, bagamije kwihorera ndetse no guca agasuzuguro bavuga yuko bagaragarijwe na zino nyeshyamba za M23. Mu gihe rero amasoko yacu yose yemeza ko urugamba rwaba rugiye kongera gutangira bushyashya, ndetse intambara ikomeye ikaba aribwo igiye gutangira muri Kongo, raporo y'impuguke za Loni nayo yahishuye ibindi bintu byinshi bitandukanye.
Raporo y'impuguke za Loni ku bibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo irashinja igihugu cy'u Rwanda gufasha abarwanyi ba M23 ndetse iyi raporo ikavuga yuko u Rwanda rwaba rushaka kwigarurira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo y'impuguke za Loni kandi iravuga yuko u Rwanda rutanga amabwiriza ku barwanyi ba M23 ndetse iyi raporo igaragaza amazina y'abajenerali b'igisirikare cy'u Rwanda batanga amabwiriza ndetse bagafasha M23 babinyujije kuri Generali Makenga urongoye igisirikare, bakabinyuza kuri Bertrand Bisimwa arongoye M23 mu buryo bwa politike, ndetse bakanabinyuza kuri Colonel Nzenze arongoye service de renseignement z'abarwanyi ba M23. Iyi raporo y'impuguke za Loni kandi ivuga yuko u Rwanda rurimo kwitegura kohereza General Laurent Nkunda muri Kongo kugira ngo ajye guhuza abarwanyi ba M23 batangiye kugirana ibibazo indani muri M23. Iyi raporo y'impuguke za Loni ivuga yuko muri M23 harimo ibibazo by'indyane bifatiye ku kuba Joseph Kabila yaraje mu buseruko bwa Kongo. Bamwe bavuga ko Joseph Kabila atagombaga kwakirwa, abandi bakavuga ko Joseph Kabila agomba gufatanya nabo urugamba. Ibingibi rero ngo byateye indyane muri M23. U Rwanda rero ngo rurashaka kohereza General Laurent Nkunda muri Kongo kugira ngo ajye guhuza impande zishyamiranye ndetse agarura ubumwe mu barwanyi ba M23. Ibi byose nibivugwa n'izi mpuguke za Loni muri raporo yazo. Muri iyi raporo y'impuguke za Loni kandi bavuga ko u Rwanda rukomeje kwiba amabuye y'agaciro y'ingenzi muri Kongo. Ni amabuye ari strategique arimo gushakishwa cyane irya nino ku isi. U Rwanda ngo rwashyize ikiganza cyarwo kuri aya mabuye y'agaciro ya Kongo. Niko izi mpuguke za Loni zibisigura muri iyi raporo yazo. Muri iyi raporo y'impuguke za Loni kandi bavuga ko M23 irimo kwinjiza abakongomani benshi mu gisirikare cyabo kugira ngo yerekane yuko igizwe n'abakongomani gusa, ndetse ivaneho ibivugwa yuko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ko abasirikare b'u Rwanda bayitera inkunga. Iyi raporo y'impuguke za Loni kandi igaragaza yuko ubutegetsi bwa Kongo bukorana n'abarwanyi ba FDLR. Iyi raporo y'impuguke za Loni hari byinshi ivuga ku mirwano ibera mu buseruko bwa Kongo. U Rwanda rubajijwe icyo ruvuga kuri iyi raporo y'impuguke za Loni, irushinja yuko rushaka kwigarurira uburasirazuba bwa Kongo. Ikarushinja ko rufasha M23 ndetse ikarushinja yuko rwiba amabuye y'agaciro muri Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yoranda Makoro yavuze yuko izi mpuguke za Loni zabogamye kandi zikirengagiza ukuri. Madame Yoranda Makoro yateye utwatsi iby'iyi raporo ndetse avuga yuko izi mpuguke zirengagije impungenge z'umutekano w'u Rwanda ubangamiwe cyane n'inyeshyamba za FDLR.